ngiyi Karmesto siba ishuri Christian International School Charama ryayibazaniye. Hey guys, ni OLG Oleg. Nkuko mumbona ngaha naje gutumira abantu bagiye batandukanye. Kwinjira n'amafaranga 3000 muri VIP naho nta mafaranga 5000. Ntutangwe ni kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi ko 12 umwaka wa 2022. Kermesi izotangura igihe cy'isaha 9. Ku batahazi ni muri quartier Charama Avenue Mugunga. Christian International School Charama ni kubwanyu. Nza kwisanga nje guhuna amaprota y'abantu winjira no kugaruka. Ujeje utwariganye mwishure rimwe siba bufra. Yes, reka nanje ndahuko anje nokonye Muntu gira urabi sinema nta kindi usabwa gira like na comment na share twagiye. Ubuzima yaguhaye si byonyene imiduga azoguha ibyo azoguha uzobibona. Jo ni gipolisi cy'igihugu sinkitona ntondagake byo yampaye birarenze. Komanda sabira boss kibwirwa n'icumba icere ko ikibona ndazi kutanyobewe ego nama nawe sisi wowe no mugabo wawe ndaguhaye sibyo ndashaka umufate neza nkuko wabinyemereye. Niyo mugabo wawe ase neza nk'abandi bagabo abegwe nk'umugabo afite umugore amukunda namwitayeho sibyo ndamubone buri munsi asa neza twenga komanda anezerewe cyane sibyo. Nibaze yuko ibyo ndiko ndavuga ubyumva kandi noshaka ntiwumvira ugutwi kumwumvira amatwabi byiza mbona umenga tugane muri shamba yo uvuze ikintu cyariko kiradudubiriza muri jewe nari nabuze ukuntu ndabihitangura ndaguheka kibibona bose nukuri ibyo ntumye byose ngiye kubikora neza kandi umubyeyi mwiza arakwera umwana. Sinakubwiye shaka guhonya inkoko zitega ibigori nicyo ndakwemerera tugenda Akazo bishobora. Kabaye iki Shindibazo urakizi. Nego ndakiyo Sawa manda kubaza neza. Je ndi kirangamisi. Bakubwiye ko je nje kurangaranga abantu bazimiye. oya tonto je nashatse kumfasha unyereka famba ahantu gusaba. Umva ndakubwire rero abagutumye tugeza ko banyereka abakuntumye ko urabanyereka Tonto nukuri na numwe yanumye umva ndakubwire punguza kurira punguza gushavura telefone famba mubwire agusanga ayi nyarusa kandi ubunyene ndamutelefone nani telefone fisi nta telefone ufise nyarusa nukuri nayo fisi tonto mu telefone nunda mu telefone shiki na telefone fisi nta telefone ufise nyarusa mu telefone mubwire agusanga hanyene kandi ubunyene je nsanzwe mba mwibarabara singira aho mfungura rero ico nagomba ndagufusaba umunyereke ofamba je nta kindi shaka umunyereke ndamuha uyu mwana hama je mbandanye ubuzima bw'iwanje nabindi nta bindi ndagwende telefone mu telefone urafise nimero ziwe ho na nimero ziwe mfise shaka mu telefone aze ngaho ubunyene kuko je wagatego ndakamenyereye ntako oya nukuri na telefone mfise kandi na nimero zenzi ntazuzi nukuri nazone aho uri mukuru ndi mukuri umva ndakubwire rero kuba kugiza agatego kuri je ngoma ndakwice cyane cyane uyo mwana nukuri mbabarira ndakwingize je ntunyice nta kindi je ndamukenere ko famba munyereke ariko je ntunyice Misti sabwe cyane ko ndiyumvira none ko hano hantu amaze kuba ahantu hatari heza kuri twebwe. Ona yuko Fatima bamurasiye ngaha kandi yarashona Chivare wenyine ubwiwe. Bisigura yuko umwanya n'umwanya n'ubundi ngaha Chivare arashobora kugaruka cyangwa atagarutse agatuma n'abakozi biwe baje kugira ngo batwice. Kandi urabona ko Goliath nawe ngaha arahazi neza cyane kandi nako Goliath yaramaze kutugambanira ibyo yakoze byose kwari kugira amadufatishe gusa ari umugambi wiwe na Chivare. Ikintu gihari rero ngaha aro telefone Goliath yari yarangabiye
nayigurishije nabigize kugira turonka amafaranga dushobora kuja kuronderamo akandi kazi nk'ibihumbi 5 canke ibihumbi bingahe mu kinyankonga canke mu bukirasazi yahariye rero ikintu mbona tuve ngaha mbere yuko duhura n'izindi ngorane tuguma tuba ahantu biciye umuntu shasha ikintu uvuze nico no kuri none twebwe tuzokwama dutatagurika tuva hatuja none ubu buzima tuzobwirukamwo twiruka abantu nkatwe mpaka ryari icyo si kibazo reka twe twigire ugume ngaha hari umuntu yakubwongo sinabajije uko ahubwo cyane nko mu cyumviro no kuvuga nta discussion dukeneye ngaha nimba wumva udakeneye ubuzima bwawe wewe twe turabukeneye none wabonye ushyiramo agafaransa niho ubona cyo ndagutahura neza iyo bintu uvuze ushaka ndagutahure mu nzira nyabaki ibi kisubiramo navuze discussion bisigura ngo nta mari dukeneye ngaha dukeneye guhari jewe ndiko ndagira uko nyene uvuze ikintu gihari ngaha genda mu nzu uraba gasashe ushyiremo nimba hari ofisi muje ntazindi mpuzu mfise murabizi nimba hari impuzu zawe ziri hariya canke za estime ushyiremo mu gasashe kijya kirago twahora turyama ku kigumize naho tugitwara uzane hama tuve ngaha tugende tutarahura n'ingorane nta bindi ubu nyine ashaka twimuke igihe bica Fatuma vyatwaye iminota ingahe nk'ubu usanga Chevale canke Goliath canke na Muswati bariko baraza ngaha twafira ngaha hebi nabirambiwe famba bari gwa wumve ugene gukora ico kintu bakubwiye je gusa wiko njye ipantaro zibiri nakagapira kanuze nyamwe ninze nijya shati uzubinzaniye nta kindi nziga muri hamwe mu ntumye muyisunziki mundu si myaka icatumye mu ntuma jewe kanujya kubikora uri kirogorogo niyo mpamvu tutumye sigera menya ko bari mu ngorane ngo yitahure Famba tora umwana wawe ureke kwinyegeza ubona kubonye umwana wawe urumusura mutwara onye ingo reka kwinyegeza sawa nibikiwe kujuvuza ndo Famba ngo niwe Famba ndamuzanye umwana wiwe umwana wa Famba umwana wa Famba wa Famba umwana wiwe nyine uri si umwana w'abavyayi wonye n'umwana wiwe nemwe ahora mubahe wa Famba egerino ngongani we hamwe utekereze kandi utekane wowe wamutaye he Natasha wamusize sisi bambwiye yuko maze gukora ubuzi bwinshi butandukanye nubwo bagutuma intare wizana mu masegonda 3 kazi naguhaye uri kugakora gute maze guhura n'intambamye zihe ubona kagenda gute ko simba shaka ibintu bimara imisi 2-3 nafise amakuru menze yo kwizerwa bose cyangwa nyine wanyizeye kanzana ngaha kuvuga ko aka kazi ari ryambere je ndagakoze si ryambere je nkoza akazi ko guperereza canke kandi urazi nawanze ngakora nyizere rero nkuko je ndiko ndabikurikirana kuko ahasa hambere kandi sinaha kabiri okay nta bizogenda neza ndabyumva ariko byose no gufashanya sibyo sasa rero ikintu nakubwiye kuva imbere y'uko ndamubura shaka ko utigera umuha intambwe aha naho yaba telefone n'abagiye muri toilette ugumane nawe umukoreye ibintu bimusamanza ibintu bimuboreza kwize byo rambwiye ko mateka yabyo ubifitiye ubushobozi umusamanze ku buryo ikintu cyose akikubwira uko kiri kuko kajya kagabo niko bisa muri uno mwanya nko gafise ubuzima bwacu bwanje uyu mupolisi ubona bwanje niwe ufise mu mina bisigura yo kajya kagabo reka kangambani nuwe yakangambanira ibyanje byo babihetse ngira ubwo ndabikora neza ariko
kajya kagabo jewe wamarenga ni kabi ni kagufi gafise urutwe uvuze ngo iki uvuze ngo nika sisi yaka kazi iyo nza kuba ndi umukobwa jewe garubuye umva kunwa gusa umva ndakora ikintu kimwe cyese nkunda imikino mu kazi icyo ukorera kiri waje gukora akajya kagabo no ntiwaje gukora akajya kagabo icyakuzanye urakizi akazi urimo urakazi mpereza akazi ibyo bugabo nabwo nubwo sindaguheba amahera uzogena kurondera ababoga rushaka ibyo nivyo uri kumbwira ngo mvyo uboga naho ko bakanuka kaduma kwisazi muraryamana nako urakuhagira neza ukagakora ibyo gashaka byose uri kuranyumva bose bavuga ngo nta ndakibonye nundi musi ntudusubire ibintu bitagira akamaro je sinumviza mu matwi ntuzasubire kuntera umukoshi bandanya buvombo tutari kura buvombo ibyo bintu bwiza bishire ku ruhande naba amafaranga gusa nka kindi kandi babarira nizere ko akazi je ndi kumva yakora neza ubwo ndakubwira aho uri hagati y'urupfu n'ubuzima wifuza ko bigenda gute muri mara ngo twamukureyere ko ngo ntihari kuguma ngaha okay nuwawe umwana nuwawe tumushire ufise icyabo ujya mwana murasa ujya mwana murasa ari gwawe famba wonda numwana afise inzobe nje nirabura uwo mwana bavuye yatoye inzobe ya nyina byahe nyina yirabura afise inzobe ya izuru ni famba umunwa ni famba ibyiso ni famba ndasubiyemo iri jambo Dany iyo nzoka mwizaniye munge ni wavuze umutima w'ikigongo ngo reka tubane nta kibazo fama zo murira uwo mutima w'ikigongo kujya biratugora kuri inzuru biratugora uyongera n'iyindi nzoka n'umwana mama yangu hasi ndimwo umviza famba wavyanka wavyemera ujya yarakwizirikiye ko Natasha tureke n'ivyo Natasha umwana n'umugisha umwana n'umugisha kandi Imana iremye umuntu Dany wewe wati kubonana abantu bagufi mwaraheza ugoro n'wagwatunutse bakugeze iki bekomanda bekomanda yo meze neza wahoza he wahora uzi ni ngurure kugira ndahabone ngaha izina ry'Imana byantwaye igihe narabaronde ndabahiga ndababura sinzi rero kuntu rero duhuye na Goliath Goliath rwarugabo rurerure nababwira rwamfashe rw'urugenzi rwanje ca ndamubaza inkuru zanyu uko mumerewe uko muri cyese narinzi muri hanze acarambwira aho muba ica naze urabona ati yaguhaye adresse yo ngaha asha niwe yancapiye akujya nyereka mu ikarata mwazananye canke oya yarangerekereje kuba wasise ngaha nibyo gushimira Imana gusa Goliath ujya sinzi ukuntu bamuvuga duheruka gutegwa ngaha Cheval yaraduteye ngaha bari kubona ujya mu police yitwa Musoti baza bafise inkoho ujya mu police afise ishoka ku rutugu wa mugore umwe yari yadutunze hariya baramurasa arapfa reka kumbwira arapfa arahera wa mugore w'ibisusu ujya nyene afise agashusho nka Bikira Mariya yo mana isi n'ijuru ujya nyene ukuvuga rero Goliath niwe muntu wenyene yarazi ko twe tuba ngaha nta wundi yarahazi Goliath rero yaratugambaniye ibyo yadufashije byose ko kugira ngo twegeranye twese hamwe baze batwicire hamwe ibyo kuntorokesha byose hariya kwa Cheval ko kugira ngo bantorokeshe aciyegeranya famba yegeranye estime na wewe nabaca twese hamwe batwicire hamwe baje gutera ngaha anyi basanze twatariho turi basangaho Fatima wenyene barabona twinyageje ahantu turabona byose Goliath ujya no mugesera ana isi n'ijuru birambabaje
urazi Goliath ukuntu je twarabagenje jewe nza mvuga ture juru nkavuga nkarepeta mugafata nk'umusazi ariko nshaka mvuge nk'ijyanyuma kwizera umuntu mugufi si ikintu coroshe aho rero Dany uyu ushaka umwizere n'uyumvira yuko n'uyu yoba ari muri abo nyene aho uriko uramwizera uyu rubatse ariko utwara abantu igituma nterinda Natasha niwe yaciye inyuma arambira iby'urofarofa iyimbwa ahiraje ivuga ati ngo yahuye na Goliath muzi Goliath ibyo yadukoze mutango no kumwizera sha jera cyizere namufitiye nta n'umwana mfise uko umviriza famba umviriza jewe sinokubisha mbonye komanda iciza yankoreye wa musi ndi mwibarabara angaburira inge wowe kurangwanya nta kibi jewe nobona no mushira ko uyu komanda turetse imvura irikiragwa n'ivyo ariko n'undi bamwibarabara ngo turahunga ngaha nimubyibagi nimutinye imvura oya ndashaka je kwiyuga kino kimwe komanda yarabaye iwanje muravyibuka twarabanye twese nukuvuga kuba zinanye na Goliath nibisiguye ko acaho umugambi kuko ubu ntazinanye na Chevare iyo bazinanye na Chevare twari kumwikeye aka kagabo umva Dany ugiye oya mukuba umva fava je nimubona ubu unye sigaye mbegwa sibyo kuva ndabutse iki tukaburana naciye nkora ikiboyi ubu nkora mu kiboyi yo hari n'umwana w'imyaka 8 n'inusu tuabara tureha tungana nambara impuzu ziwe igihari rero ico nabemereye kuko uwo warafashe neza twarabanye neza jewe nzora ndabibira ibihotpot y'umuceri n'isosi icyo kintu ndakibemereye umva Nyewe n'ubu nyene namugoroba ndabaronda areka ndakwereka twebwe tuko turategura kuva ngaha kubera Chevare yarahamenye tugomba kwimuka tuwabantu twimukira kubera Chevare abadusanga ngaha nitwamara kwimuka ngwasha telefone nayibonye ndafise Android uradusigira telefone zawe tuzogutera tuvuga twimukiye hanana kugira ngo uzorutwibira izonja utuzanire umwana akakagabo famba yumvise inya cyutumberega ko wari wagiye icyo kintu ndacemeye none komanda wewe watugambana izina ry'Imana wo kwemera ko je banyica bakica izina kita n'ukuntu wafashije navyo yokora gusa reka tuje mu nzu kwanza kuba turarindire kubera nani mvura umugabo bugufi bureha nyibuye wewe turatomboye turatomboye ni nziza mana ni nziza umva rero Natasha nje nakuzanye ngaha kugira tuyage iki kibazo cy'iwacu tugiheze kuko uko ndiko ndakubona umutwe w'iwoko uko wiyumvira mbona hari ibindi byakuzanye sibi by'umwana gusa Natasha ubu uriyumvira yuko bajya tubana ba Dany ba Rusutime kuba bemeye ko twobana ni ibintu byoroshe urazi ubuzima turimo kujya biratugora ngaho uratuzaniye wewe urongeko n'umwana imvura tugoko buri munsi twirirwa mu barabara tuduga tumanuka rasyo kwirasiyo na twebwe ndatunanira ukaza wewe ukaza n'umwana ubushaka kugera kuki Natasha wewe ico mbona ni kimwe ureka kwikuramo ubwenge kwisaza tunguranzanye umwana ngo ibiki nibiki urankumbuye ushaka na gufyonda ibihere ntabindi ukumbe vya emetre 4 n'ibindi byo nohanda gukorera kandi nugende kure uje utabura kudiskita diskizio z'urofaro ikirendo hari gutuma ndaguhamagara shaka ndaguha urufunguruzo ubwo rufunguruzo ndaguha n'urufunguruzo gugura umuryango wanje wo mu rugomba hamwe twahura turoko nasi ndahuka ucukusanya ukwakwanye n'uwo mwana wawe zigiti musubire mu rugomba ukeneye gufyonda ibihere cyane ukeneye ndagukwakwanyire soza ndaraba nkaribe rimwe mu ndu nkaza ngasimbayo gufyonda ibyo bihere ntagaruka ibujumbura ariko byo kuvuga ngo njewe no ngo tubane nguzanye umwana ngaha tugira iki sishobora ico kintu nikibaho jamais de la vie maintenant à la maison
umviza rero ndakubwire famba ibyo uri kurivugisha gusubira mu rugo muzosubira kuko binwa yaranyirukanye kubera urya mwana rero ico nokubwira aho uzoja hose nzogukurikira je na rufunguzo wo mutigende mu rugo aho rero uti uvuze ati nta rugo musubirayo ngo turabona sisubirayo urasubirayo umva ndakubwira mukobwa ati ubuzima naciyemo famba ndiko ubuzima nyabaki ubwo ndi murabu ndakubita umutwe rero umviza ndakubwira nimba utanyenejewe reka ndaguha umwana wanje ngende mirondero gushasha ndaguhe nuyi wanje nuyi wanje ujya mwana nuyi wanje byahe habona nde ico nakubwira uje mu binwa hiyo musangiye urya mwana peti nimba bakuntumyeko icyo nakubwira rero nzomugusigira usigira nde ndagusigira wewe fama iyo mbwa y'ingesera usigura umwana urabona iyo mbwa y'irofa usigira umwana sha ariko burya nawe ndiko ndamwangura umwana ibizuru ibitwi turasa terke yani naho no mwanyira naho novuga swi wanje turasa uruzuru rumeze nk'ibuye kujya nyene ibizuru rumeze nk'ibishishwa by'ibiki kujya nyene terke naho turushaniye sha naho ndiko ndavyiyahisha akabati kanguye ko gusa umugabo apfa nk'umugabo sinopfa kubyemera bose kuba naguhamagaje ngaho kuva ugenda kubatera ndabajanye hariya mugakora akazi uyu munsi jewe ngiyeyo baca bama amakuru yawo y'ibyabaye baca ku mwanya kwanza bibaza ko ari Goliati yabikoze nigiriyeyo ndishikirayo bibaza ko ari Goliati yabikoze bijya byose mwebwe ntaco babikekako kandi ikindi naco numvise ko bagira bimuke niwe nyene baco barambye ko bashaka kwimuka naje ca ndabemerera ko nkora ikiboyi ico ndabemereye kandi zora ndabashikiza nuko nzoba neka injya ndabashira n'ikimenyamenya ujya mukuru wabo n'ujya Estime ujya Dany yambwiye ko naho bazimukira hose bazohamenyesha kugira nzora ndabagemurira none ubyumva gutira bose dukora iki aho bwira bimuke naho bagiye kwimukira urahazi aho bazohora bimukira hose bazora bahambira kuko nzora ndabakorera ineza ndabagemurira ibyo kurya ndabemerera eka n'inkoko tuyibaze nzora nzana icya kabiri cyane okay ndumva ko akazi uri kurakamurika nk'uko ndabishaka urakora uri kubyitwaramo neza bwana ubyitwaremo neza nibyo hari icyo nakwimye komanda oya kweri ntabwo nahise ubu ni sawa wakibandanya rero akazi ukora ntagire ikintu uzotirigana gatoya kuko urabizi ntuzosamare cyane uburyohe bwinshi nabwo buyobeza imbwa guhiga bibunanirwe no gukora ibyo naguhaye sinjyama kweri ukomeza akazi neza uguma iwana ijoro n'umutaga aho bashinguye ikirenga aho bateretse ucumbari ko bagira bimuke bitwoce tugenda kubatera kandi ahubwo akagabo nyene mu kazi kako kagume kaperereza neza aho bimukiye kugira nitwagenda kubatabira kandi ntituzokubite swati tuzogende tubatinge bukebuke tumenye bose ko aribo baje tubakarabira nyine. turagushimiye kuba wakurikiranye ino sinema ariko rero gira subscribe ufite kuri kajya gakengeri murakoze.